barakoze cyane kandi nagomba abatumira basangwa mwese mu mpera mashi abanyacankuzo hariho amanota ya mbere no munsi batanguye kuronka batanguye gusumvya abandi amanota ajanye na uniforme nziza mu bampera mashi amakorari yose yaciye ngaha n'abantu bose ingene bambaye nagire sabe imbonera kure hari abahaguruke murabe ingene bambaye haguruka gatoya amashi menshi ku mana yacu abanyacankuzo n'abambere kuri uniforme ayo manota uno munsi murayatahanye muratanguye kuyegeranya uyu munsi wa mbere rero twumva ijambo ry'Imana duhe kaze mama buntu dukomera amashi Imana yacu twakira ijambo ry'Imana. Asante sana. Cyambere cyane kwa Tesalonika kuko ari washaka gushimikira cyane iri jambo ryo mu gice cya 4:20 kuvuga ngo uwiba ntakongere kuyiba ariko apfuma cumukura akoresha amaboko yiwe ibyiza kugira ngo baronke ibyo gufasha ubukenye. Igice cya mbere Paulo yandikira Tesalonika igice cya 4:11-12 haravuga ngo kandi mushishikare kwiyorosha no gukora ibyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kandi mutagira ico mukenye. Ayo niyo majambo tugiye gusangira ni iri jambo nyene riri muri aya majambo twahawe y'urufatiro rivuga ngo uwiba ntakongere kwiba ariko akore yibesheho afashe n'abakene. N'aya majambo nashaka tuganire ko muri uyu mwanya. Usomye muri Luka igice cya 3 umurongo wa 11 umurongo w'indwi uhereye ku murongo w'indwi ugashikana ku murongo wa 14 haravuga amakuru ya Yohana Umubatizi. Yohana Umubatizi ni mu gihe yaratanguye kwigisha no kubatiza haza ishengero rinini kuri we bamusaba kugira ngo ababatize, ariko usomye ku murongo w'indwi yabishuye inyishu isa n'iteye ubwoba arababwira ngo mwabana b'inzoka mwe ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza nuko mwami ivyamwa bikwiranye no kwihana. Ubandanije ku murongo w'icenda yaciye ababwira ngo incabiti igenekerejwe ku biti ariko incabiti iramaze gutumberezwa ku bitsina vy'ibiti nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Iri shengero ryaje kuri Yohana Umubatizi rimusaba kugira ngo babatize ryari ryibaza yuko hamwe no kubatizwa rica rikira n'ivyaha, kubatizwa ariho biherera ivyaha byose. Kandi burya Yohana Bibiliya tubwira ngo yabatiza umubatizo wo kwihana ivyaha. Nico gituma bibaza bati nitwabatizwa ivyaha twahoramwo bica bihera. Nimba ari uwiba, nimba yari usambana, nimba yari uwica, akavuga ngo nitwabatizwa vya vyaha bica vyibagirwa. Nico gituma Yohana yaciye abishura ngo mwanjyajyamwe mwabana b'inzoka mwe. Abana b'inzoka yashaka kubabwira ngo mwanjyajyamwe ninde yababuriye guhunga uburake buzoza, kubera bari bumva urubanza rugiye kubaho rw'Imana bazoca barurengana bamaze kubatizwa muri aya mazi Yohana yari karababatizamwo. Hanyuma carababwira ngo ahubwo igikwiriye nuko mwokwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Nukuvuga ngo mugakira mu mitima, agakiza kuko kari mu mutima, kwihana ni mu mutima. Suyu mubatizo uzoca ubashoboza guhunga urubanza rw'Imana, suyu mubatizo ubakura ko ivyaha byo mu mutima mwakoze, ariko nuko mwebwe mu mitima yanyu mwofata ingingo mugaheba ivyaha mwahoramwo, hanyuma ibikogwa rero biseruka bigaca bibi bikogwa bigaragaza yuko vy'ukuri mwihanye mwahevye ivya kera.
kandi kubaha ku murongo w'icenda ababwira ngo incabiti yashaka kubabwira ngo burya igihe gisigaye ni gito, mwihane bicitwa uyu munsi, mufate ingingo yo guheba ibyaha mwahoramwo bicitwa uyu munsi. Ishengero rero rica riramubaza, urumva barumvise baratahuye ivyo Yohana ababwiye, baca baramubaza ngo none tubigenze gute? Ndifuza yuko twozova muri kino gikorane umuntu wese abaza ati mbega ndabigenze gute kugira ngo nzohunge uburake bw'Imana bugiye kuza, ndabigenze gute kugira urubanza rw'Imana ntiruzonsinde, ndabigenze gute? Aba bantu bamubajije ngo babigenze gute bari mu migwi myinshi. Yohana ariko abishura ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yabishuye arababwira ngo yababwiye ibyo gusangira n'abandi ibyo bafise. Usomye ku murongo wa 11 haravuga ngo ufise impuzu zibiri nahimwe utayifise, n'ufise ibyo kurya nagira acyo. Yohana arababwira icyo bakwiye gukora kubera kumbure yarabona yuko no mu mitima yabo harimwo kwigungira ko ibyo bafise bavyigungira ko. Aca arababwira ngo nimwige gusangira n'abandi ibyo mufise. Ufise impuzu imwe aheko abandi, ufise impuzu zibiri aheko mugenzi wimwe, ufise ibyo kurya afasha abandi babikenye. Ikigira kabiri yababwiye ababwira ibijanye no gukora akazi kabo neza uko kari kose, uko bagahamagariwe kugakora. Usomye ku murongo wa 13 barabatoza kori nabo bamuza ko baravuga bati none tugire gute? Arabishura ngo ntihagire umuntu mutangisha impongano. Muri Bibiliya nshasha handitse ngo ntihagire umuntu mwambura ivyiwe canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Ibi nivyo yababwiye Yohana Umubatizi. Ntihagire umuntu numwe mutangisha ibirenze ivyo mwategerezwa kumutangisha. Mu yandi majambo ntihagire uwo munyaga, kuko utangishije umuntu ibirenze ubu munyaze, kuko umutangishije ibirenze abenshi ntibanabishira hamwe n'ivyo bategerezwa gutanga, cyane cyane ibi bintu bijanye n'ivy'amakori nyene uzusanga kumbure babishize ku ruhande. Aravuga ngo nimubatangishe ivyo mwategerezwa kubatangisha, nimubambure ivyabo, ariko mubatangisha ivyo mwategerezwa kubatangisha. Aha n'abasoda nibo babajije nabo ngo tugire gute? Ababuza kurondera umurengera, abahamagarira kubumbwa n'ivyo bafise. Naha rero yababwiye ngo ntihagire umuntu mutangisha ibirengeye ivyo yategerezwa gutanga, ntihagire umuntu mwambura ivyiwe ngo mumwagirize ibinyoma, kandi ingero zanyu nizibabumbe. Aba barabasoda. Abatoza kori nabo baramuje ko baramubaza ngo tugire dute? Nabarababwira ngo nimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe. Abantu abatoza amakori hariho ivyo bagegwa, igihugu kibagera gutangisha abantu. Arabahanura ngo nimurenze ivyo, ariko mubatoze ivyo nyene. Aha rero yariko arabahanura kugira ngo abantu akazi kabo bagakore neza, umuntu wese cyajejwe agikore neza. Abasoda bakora ivyo bajejwe neza, abatoza kori babikore neza, umuntu wese mu kazi yahawe abikore neza, ntarondere ibirenga urugero, ntarondere ibindi vyiwe vyo ku ruhande. N'intumwa Pawulo nawe nyene yarandikiye Timoteyo mu cete cya mbere yamwandikiye, hari impanuro yamuhaye zikomeye cyane. Hari amajambo yamwandikiye akomeye cyane ajanye no kuvuga ubutunzi nyakuri. Yashaka kumubwira ubutunzi nyakuri ubwo ari bwo. Usomye rero mu gice cya 6 umurongo wa 6 haravuga ngo
ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwo inyungu nyinshi koko. Umurongo w'indwi, kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco dushobora kuyivanamwo, ariko iyo dufise ivyo kurya n'ivyo twambara biba bitubumvye. Ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi k'ubupfu gusinzikaza kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose. Ikansubiremwo n'umurongo w'10, kuko gukunda amahera ari umuzi w'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagatukwizera bitobekeranisha imibabaro myinshi. Usomye aya majambo uca utahura neza yuko ubutunzi nyakuri nukubumbwa n'ivyo ufise. Ngo kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise bivamwo inyungu nyinshi cyane. Muri andi majambo, kubaha Imana bifatanije no kubumbwa n'ivyo ufise nibwo butunzi bwa mbere. Ubutunzi nyakuri rero umuntu wese akwiye kubumbwa n'ivyo afise. Nituze twihende ngo gutunga vyinshi, kurundanya vyinshi ngo nivyo bizotuma tubaho neza, tuguwe neza, dufise amahoro, tunezegwa haba namba. Sivyo bituma tumererwa neza. Kuko hariho umuntu abona afise ibyo akenye, abuze utunaturi akavuga ngo iyo ngo notunga noba merewe neza. Nuhave wiyumvira yuko abatunzi bose, sindiko ndavuga bose, ariko nuhave wibaza yuko abatunzi bose babayeho neza. Kumererwa neza nibivana n'ivyo dutunze. Burya kumererwa neza biva ku kubaha Imana, hanyuma ugacubumbwa naho wowe ufise duke tukakubumba ukumva biraguhagije, uraryama amahoro ugatuza. Ariko iyo bitaguhagije urahangayika ukarondera inzira zose wocishamwo kugira urondere ibindi birenze kuvyo ufise kugira ngo urondere ibirenze. Hari ibintu rero bishika 6 nakuye muri aya majambo. Muri aya majambo Pawulo yandikiye Timoteyo. Numuti mu majambo make n'umuti Pawulo yatanze wo kwirinda gukunda amahera cyane. Kuko twasomye mu ijambo ry'Imana ko ari imizi y'ibibi byinshi cyane gukunda amahera. Pawulo rero yarahaye umuti Timoteyo. Umuti wa mbere kwibuka k'ubutunzi buhera. Umuntu wese muri twebwe abeho azi ko ubutunzi buhera. Ku murongo w'indwi haranditse ngo kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco dushobora kuyivanamwo. Niko handitse. Ubutunzi burahera. Burashobora guhera umuntu akiri muzima ahumeka. Ugasanga umuntu yaratunze ibyo yaratunze byose biramuvuye ko bivanye n'imvo zitandukanye, ugasanga biramuheze ko asigaye asaba umunyu, asigaye asaba lift, kandi yahora afise imiduga myinshi cyane. Burya ubutunzi burahera. Buranahera iyo dupfuye ntabwo tugenda tujanye haba namba, burasigara bugasigara buraribwa n'abataburuhiye. Urumva rero iby'ubutunzi twese dukwiye kumenya ko buhera. Hanyuma tumaze kumenya ko ubutunzi buhera, tureke kubihahamira gose ngo turenze urugero dukore n'ivyaha kugira umuntu atunge gose. Usomye ku murongo wa 17 hanyene muri iki cete Pawulo yandikiye Timoteyo muri iki gice ca 16 haravuga ngo wihaniza abatunzi bo mu vy'iki gihe boye kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimira, ariko bishimira Imana iduha vyose bisesekaye ngo tubinezereregwe.